Allo uno munsi nagomba tuganire ku kabumbu, nagomba tuganire ku makuru y'inkino. N'umunsi abantu bakunda amamace barambaga. Jewe sinkunda gukurikirana cane ibijanye n'imipira, ariko hari urukino ruheruka kuba rwaryoheye cane. Urwo rukino rwahuje imigwi ya Manchester na Brighton canke mu mpfunyapfunyo bayita Man City na Brighton. Iyi migwi ngerageje kuyisigura yitiriwe ibisagara. Man City ni impfunyapfunyo y'igisagara ca Manchester canke Manchester City. Ibi bisagara vyose biri mu gihugu c'Ubwongereza. Nico gituma rero iyi migwi yitiriwe ivyo bisagara. Nuko rero itariki 9 z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'2024 niho iyi migwi yatana mu mitwe. Ariko rero uyu mugwi wa Manchester City canke umugwi wa Manchester ubu bakunze kwita Man City. Uyu n'umugwi abenshi bazi yuko ukomeye kuko ntunganya ubuhinga n'umugwi wa Brighton. Umugwi wa Brighton n'umugwi udakunze kuvugwa gose. Umugwi ukunda kuvugwa gose n'umugwi wa Man City. Voilà. Igituma rero umugwi wa Brighton bawufata nk'umugwi utagira inguvu, umugwi udakomeye. Ndabaye nk'akarorero, ni gake kabaho uwo mugwi wowe waratsinze Man City. Nkaha murabona kuri aya ma highlight, murambabarira sa ma highlight mugabo nakantu kerekana ingene bagiye baraza barakina amanota. Reka tuvuge ibitsindo. Brighton ubusa, Manchester 4. Manchester City 2, Brighton 1. Brighton 1, Manchester City 1 baranganije. Manchester City 3, Brighton 1. Manchester City 3, Brighton ubusa. Brighton 1, Manchester City 4. Brighton 3, Manchester City 2. Aho murumva yuko uwo munsi wabaye umunsi w'imboneka rimwe. Indi minsi yose biboneka yuko Manchester City yagumitsinda Brighton. Itariki 9 rero z'ukwezi kw'icumi na rimwe niho iyo migwi yatana mu mitwe. Abenshi bari barishize mu mitwe yuko Manchester City ariyo itahana intsinzi. Ati Brighton igiye guta umwanya, nuko baratanye mu mitwe. Mu gice ca mbere c'urukino Man City yahejeje ico gice ca mbere ifise 1, Brighton nayo ifise ubusa. Ivyo rero nta gitangaza carimwo ku bantu ko bari bazi yuko niburiburi Man City yinjiza nka 5, kuko bari bazi neza yuko Brighton itayishobora. Nuko baca baratangura igice ca kabiri. Igice ca kabiri barazibirana, barasubira barazibirana, ariko igice ca kabiri kigiye kurangira Brighton irasimba yinjiza igitego, baba baranganije. Barasubira biyongera ikindi, voilà, baba barabatsinze. Abantu bari biyumviye yuko Man City ariyo yamitsinda kandi ko Brighton idashobora kuyitsinda, baratangara bagwa mu gahundwe. Ico nabonye abantu benshi usanga bashigikira ekipe zikomeye, ekipe zitinjiza canke zitagira amahirwe yo kwinjiza usanga batazishigikira. Nuko rero Man City ibiratsinzwe na Brighton. Brighton ata muntu n'umwe yayiha amahirwe na make yo gutsinda. Brighton yatsinze mu gice ca kabiri naho nyene kigomba kirangire. Biramwo abantu baza barishize mu mutwe
yuko Man City ari ekipe ikomeye kandi ibwirizwa gutahana intsinzi kuri Brighton. Ibi vyabaye kuri iyi migwi nibaza yuko bifise icigwa vyoduha mu buzima bwa misi yose. Urashika ahantu ugakubitika n'ibibazo gushika yaho abantu bagira bati uyo ntaca azovamwo kabisa, uyo ibibazo vyaramurengeye. Urashika ahantu ata muntu n'umwe aguha icizere canke aguha amahirwe. Imana ishimwe ko iyo Mana nyene ari Imana ya kandi karyo. Urukino rukinwa mu myanya ibiri, bibaye ngombwa harabaho n'umwanya wa gatatu wo bita prolongation. Mu buzima rero hari igihe abantu bimenyera nk'uko iyi ekipe ya Man City bakibaza yuko aribo bazokwama bari imbere, bakibaza yuko mu bintu vyose aribo bashoboye, aribo bazokwama bari imbere y'abandi, ariko bakibagira yuko Imana yacu ari Imana ya kandi karyo. Mu buzima niwabona biriko birananirana, niwabona ata vyizigiro ugifise, abandi nabo bari mu misi mikuru bibaza yuko vyarangiye canke vyarangiye, bati igice ca mbere carangiye twatsinze, bomenya yuko hari amahirwe ya kabiri mbere na ya gatatu. Nivyo abarundi hariho ibintu dushobora kuba tutabona neza, hariho ibintu bitari bike bishobora kuba bitubakiye. Kumbure hariho abashobora kuba baprofita ingorane turimwo kino gihe, bakiyumvira yuko atawohindura intambwe bagezeko. Ariko rero ngoma ndababwira nti ntimwihebure, haracariho amahirwe ya kabiri. Bibaye ngombwa harashobora no kuba amahirwe ya gatatu. Nivyo Man City yarakunda gutsinda kenshi, irakunda gutsinda kenshi, ifise abafana batari bake. Brighton nayo bikaboneka yuko atamahirwe yahora igira kandi n'abantu batayigiriramwo icizere. Nuko rero nimba mu vy'igihugu cacu hariho ivyo utabona neza, hariho ivyo udatahura neza, hariho igipfungu imbere yawe canke ubona igipfungu muri kazoza, menya yuko hariho amahirwe ya kabiri. Menya yuko Imana itanga akaryo ka kabiri n'aka gatatu bibaye ngombwa ikagatanga. Haracari igisigaye wampaye inka, urukino ntirurahera. Woshobora kumigwa Brighton utaha amahirwe n'amakeya ivumbagaje Man City, aho utabona iyo vyoca vyama vyashitse. N'itariki 9 abantu bose baraguye mu gahundwe, barariye ivyatsi babonye Brighton itsinze Man City. Nuko rero je nariko mvuga amakuru y'inkino ya Man City na Brighton, mugabo murantunga, reka tubandanye ntaco. Dusanzwe twigisha ivyigwa vy'uburongozi, ni ivyigwa dutanga ku buntu. Umuntu gusa yize arakora ikibazo hanyuma akaraba yuko agitora. John Maxwell yaravuze ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Urabona yuko dufise ingorane y'uburongozi. Abarongozi bamwe mbere benshi bigenza ukutariko, bifata ukutariko imbere y'abanyagihugu, bikaboneka yuko atakaranga mutima k'uburongozi bafise. Rero twaciye twiyumvira gutegura izo nyigisho kugira ngo umuntu wese yumva afise uwo mutima w'ukuba umurongozi, azoba umurongozi afise ubumenyi buhagije mu vyerekeye ivyo bikorwa. Bamaze kuja muri izi nyigisho bahungukiye ubwenge bwinshi. Iyo leadership rero ni ukuyigisha
kurondera ikigishwa abanyagihugu bakabaho babana neza mu budasa bwabo. Bavuze ko ubudasa ari bwinshi, la diversité ni bwinshi. Hari abahutu, hari abatutsi, hari abagabo, hari abakenyezi, hari abari mu migambwe, hari atari mu migambwe, hari abatunze, hari abadatunze, hari abize, hari abatize. Aba bose n'ubudasa n'ibindi ntadondaguye. Abo bose batezo kubana muri iki gihugu kandi bumva ko bafise ijambo nabo nyene, atari nusu. Batezo ko abanyagihugu bategezwa kwijukira bigenze uko, bumva ko batwawe neza bakabana neza, bazoca bijukira iyi migambi. Batarumva ko twese turabarundi, dufise uburenganzira bumwe tutarabyumva, mumenye ko iyo migambi yose yavuzwe itazoshoboka. Bamwe bazoyubaka abandi bayisambura. Mu bindi byatumye ibyo bipfa ni ibintu by'inzego zitigeze. Dabord duhere kwibwizwa nshingiro kuva muri 92 tumaze kugira amabwirizwa nshingiro ashiki 8. Murumva ko kamara amazi 8 bwirizwa nshingiro. Hariho n'amabwirizwa y'ababirigi atarahinduka. Ibyo rero bica bituma n'inzego zigoyagoya, nayo ba leadership nayo ba leader bagoyagoya. Inzego amaguverinoma nka 20 hagiye hafatwa rero ico no kwita mu Gifaransa de demi mesure, de demi solution. Twibaza ko ari des solutions. Uburoro ni bwinshi na nibi bya 2040 ibya 2060 uzosanga ari demi mesure, demi solution bitabaye nyisho. Tuticaye hamwe ngo tubanze turangire twobishikako. Ico kogwa ati quelle gouvernance pour atteindre ces objectifs de développement 2040-2060. Icambere cihuta no kubandanya abantu bigisha, kubandanya bivya formation kandi abantu bavyitabe. Hari nk'abantu batumirwa ntibavyitabe kandi babikeneye, bakaza ngo barabizi. Sinzi wavuze ati il ne faut pas vivre de l'illusion ngurazi kandi atavyuzi. Rero kwigishwa kubandanya twigisha kwitaba amanama cyane cyane abakiri bato bo ntibaramugara nkari muramugara simura bariho ngaha bigishwe kandi babifate nkankamako kugira dukire bazemera bakigishwa ntibagira ibyo bwishime kuko mu byatwishe sinakivuze n'ubwishime bwarimo. Ubwishime burarembeje abarundi kandi nibo bwatumye ibintu bigenda birononekara. Ico ni kimwe mumenye yuko mw'ivyo vyigwa vy'uburongozi cane cane turigisha ikintu co guca bugufi, kuko umurongozi adaca bugufi abo murongozi mubi cane. Ni naco murumvise yuko ahimirije abarundi gukwirikirana ivyigwa vy'uburongozi bwiza. Ati cane cane mwebwe ugwaruka ebagabo, none hamwe ndengeje ngaho sinoba ndiko ndababwira amajambo adakenewe. Mu Kirundi baca umugani ngo ubwiriza urya ngo uransaba. Voilà. Umushinga ntahere wose arahejeje kuvuga amajambo akomeye cyane ati ikintu cambere dukwiye kwiga ni inyigisho z'uburongozi bwiza, kandi ugwaruka akaba ariko ruzikwirikirana ku bwinshi. Nguraba wumva birenge ni ubarikwa. Nta muntu n'umwe dushobora gufata ku ngufu ngo nuze wige ivyigwa vy'uburongozi bwiza, oya uvyiyumvamwo. Mu gihe ubona yuko hariho ibintu bitagenda neza, ko ataburongozi bwiza buriho, ko hariho ico twokwita intwaro itabereye canke mauvaise gouvernance, ukumva nawe hari uruhara wogira, ukumva nawe wohagarara kugira ngo ugire ico uhinduye, turaguhaye kaze ukwirikirane inyigisho z'uburongozi bwiza, uzohungukira ibitari bike. Wonse aravuga ati abantu benshi bibwira ngo barazi ibintu kandi atavyo bazi, ugasha usanga ni bamwe bagiye guparanganya ivyo baparanganya. Bwa bwishime murumva yuko kiguma ari kibazo. Mye rero mwebwe mwese mwifuza gukurikirana inyigisho z'uburongozi bwiza, dutanga serabisi
y'inyigisho z'uburongozi bwiza, ugaca uyiga, ugasubira ukayiga, ukayinonosora, hanyuma ugaca ukora ikibazo, tugaca tukwereka umugwi w'abandi bantu bakurikiranye izo nyigisho ujamwo, canke naho ukibandaniriza ivyo warimo. Nuko dukora. Ikaze rero mwese ngo muze dusangire ibi vyigwa vy'inyigisho z'uburongozi bwiza. Uzotangara izo nyigisho mubonye zibasizemwo amatrasi canke zibahinduye, zigahindura uko mwari musanzwe mwiyumvira. Turasubiye kubaha kaze rero muri promosiyo igira 35 inyigisho z'uburongozi bwiza. Abumva bashobora gukwirikirana izo nyigisho murashobora kutwandikira kuri iyi nimero twama dushira ngaha, canke naho abasanzwe bari mu ishure ry'abarundi bose barashobora kubivuga, hanyuma bagafashwa kugira ngo bashigwe mu mugwi wabazokwirikirana izo nyigisho z'uburongozi bwiza. Namwebwe mwese mudukurikirana muri kuri Facebook canke muri kuri YouTube, muratumiwe mwizi nyigisho z'uburongozi bwiza. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mbwira igihugu kirimo abarongozi beza, ndababwire igihugu giteye imbere, igihugu cifashe. Mbwira igihugu kirimwo abarongozi batabereye, abarongozi bishima, ndakwereke igihugu gikenye, igihugu kibaye mu butindi, igihugu kizahawe. Byose bikirira canke bipfira ku burongozi.